Nshuti namwe bagenzi mudukurikirana turabaramukije tubaha n'ikaze mu kiganiro umutekano. Ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu kiganiro c'uno musi tubashikiriza ibikorwa rusangi vyaranguwe muri zone Buterere ku ruzi Kinyankonge, aho igisata co gukinga ibiza n'isibe co mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano gifadikanije n'amashirahamwe nka Caritas Burundi na Ceres bari baramutse bashigikira abenegihugu bo muri iyo zone mu gusukura urwo ruzi Kinyankonge no kuzibira aho rukunda kumenera mu gihe c'imvura, rukitera mu mihana y'abantu, rukonona amazu, imirima ndetse n'abantu bakahasiga ubuzima rimwe na rimwe. Mw'ijambo ry'ikaze, Hategekimana Serge arongoye zone Buterere yarashimiye abo bashitsi bari baje kwifatanya nabo mu kubaha ikaze, aca avuga ko ari akamwemwe ntangere ku benegihugu bose bo muri Buterere. Ku banyabuterere turi ni kanyamuneza ntangere ku mutima wacu wo kubona mwishikiye aha muri zone yacu ya Buterere kugira ngo mudufashe gukinga no kugwanya amabi aterwa n'uruzi rwacu Kinyankonge. Nta menshi rero jewe noshikiriza, banyakubaho turabahaye ikaze. Niyibigira Bahizi Charles, umunyamabanga ntayegayezwa mu biro vy'umukuru w'igisagara ca Bujumbura, yari yaserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura, yamenyesheje ko umutekano ukwiye mu gisagara cose ca Bujumbura ndetse no mu Buterere, ariko aca ahamagarira abenegihugu kutijajara ngo baryame umukondora zosi naho umutekano uhari. Nagira nshime cane kandi menyesha ko igisagara ca Bujumbura gushika umunota impande zose kiratekanye, mbere kiratekanye naha muri zone Buterere turi. Ntaco twokora, ntaco twoshobora igihe amahoro n'umutekano bitubahirijwe, igihe amahoro n'umutekano bidataramiwe. Aha rero nkamagara abanyagisagara bose, na cane cane mpamagarira abo muri zone Buterere ko ariho turi kumbatira amahoro n'umutekano. Aha rero ndikumvuga ku izina ry'umukuru w'igisagara ciza ca Bujumbura yafatiriwe n'andi mabanga. Murazi ibihe turimwo, murazi yuko aho iyo mu gihugu kibanyi ca Kongo, murazi ibiko birahabera. Ivyo rero nivyo ducivutu nibiza bikazohera, ariko twame turi magabo, twame turi maso, na cane cane mu gukora muri ya nyabune. Ahanini abajejwe umutekano, abenegihugu, ubutungane mbere n'abajejwe intwaro, twese tukaja hamwe kugira dushobore guhagararira amahoro n'umutekano, na cane cane mu kuraba neza yuko abantu dutunze, abantu bose batugendera yuko tubazi. Turumva hirya no hino mbere no mu zone na Buterere naho nyene birahari ko hari abantu bashobora kuza batimenyekanyishije. Abo rero nasaba yuko abajejwe intwaro, na cane cane abajejwe intwaro ba nyumba kumi, ba chef de quartier na chef de zone bari kumwe, muhamerere magabo, murabe abantu baza, mumenye ruja n'uruza rwabo, kuko ibikorwa vy'iterambere ntivyoshoboka abamo n'umutekano tutafise. Ico rero nico na cane cane nubuhamagarira muri iki gihe turimo. Abo mubonye mubamenyeshe abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano mwicuze kugira bababaze neza ikibagenza. Aho rero ngahamagara yuko banyumba kumi yamakaye tuyandikamwe ko bategerezwa imisi yose kuza bararaba ko imiryango yose ifise amakaye, kandi abantu ba muri izo mpango bose bazwa. Aha ngasaba chef de zone, chef de quartier, nyumba kumi kwamazi ubuzima bwabe n'igihugu mu gitondo no ku mugoroba, n'abaharaye n'abahazindutse, kugira tucungere aha ndahagarako cane, twokwijajara ngo vyose biratunganye ngo tuje turyama mukondora zose. Yahamagariye abenegihugu bose ko boguma batekanye muri bino bihe igihugu cacu cimirije amatora, aca abamenyesha ko mbere amatora azogenda neza. Twimirije rero n'ibihe vyiza aho tugiye mu matora. Mu matora ni mu kwa gatandatu aho tuzokwitorera abaturongoye. Aho nyene naho nyene ndagico ndahavuze ko yuko mwotekana abanyagisagara, na cane cane mu zone Buterere. Amatora turamenyereye, sijya mbere sijya kabiri, n'ayandi tuzojamo, kandi ahagiye kuza azoba neza cyane.
neza cyane aha ndisunga kubyo umuvyeyi wacu nyancuma mukuru w'icacu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yama yakubwiye ati amatora azogenda neza ntagire ubaca umutima. Amatora turamenyere sijyambere kandi ntayandi azoza aya rero azogenda neza cyane kandi n'ubundi dukomera amashi menshi Imana kuko Imana twashyize imbere byose bizongera neza. Rero nkampagara yuko muzokwitaba mukitorera indongozi zanyu, indongozi zizoarongora neza kandi mutore bo abashobora kubashikana kwiterambere. Yarakengurukiye ubuyobozi bujejwe gukinga ibiza n'isibe ukuntu bwama hafi y'abene gihugu iyo batewe n'ibiza, yongera akengurukira amashirahamwe nka Caritas na Ceres bari baje gushigikira ivyo bikorwa rusangi mu gutanga ibikoresho nk'ibipawa, amasuka, imifuko yo gupakiramwo ivu n'ibindi. Acahamagarira abajeje intwaro kubungabunga ivyo bikoresho, kuraba abuba mu kajagari, acatera akamo abene gihugu kwama bitabira ibikorwa rusangi kugira bakingire isi yabo. Ngira nkengurukire umuyobozi mukuru ajejwe gukinga no kugwanya ibiza n'isibe. Turashima ko twama ico gigo twama twakibonye cyane igihe tuba twatewe ibiza nk'ibi. Aha twarabonye aho twabona imyuzurira hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura baza badufasha. Rero uno munsi kubona abishikiye hano tugakenguruka n'amashirahamwe nka Ceres Caritas n'ayandi yaje kwifatanya natwe ngaho muri zone Buterere. Bakengurukira cyane kugira ko bama na ntaje badufasha kugira abene gihugu basho kubaho neza. Ururuzi Kinyankonge sijyambere turabona ibyo ruharukora rimwe iyo imvura yabanyisha. Murabona iki gihe n'igihe c'imvura naco gituma twahaje ngaha kugira turabe ingene tuba turakinga umuzurira w'amazi igihoza nurusho gutemba uje mu mazu ushobore gusenyura amazu y'abene gihugu. Rero nkahamagarira indongozi n'ubundi zo ngaha kuri zone Buterere hariho amazu ariko yubakwa ukuntu kutajanye n'amategeko. Ibi byose biratuma n'uruzi aho gociye ruca rumena kubera tutakurikije amategeko asabwa mu kubaka amazu. Ibi rero tugasaba rero ko abajeje intwaro bohabera amagabo kugira baze barakibura abene gihugu. Tuhamagara abene gihugu nabo nyene mwese abene gihugu ngaho zone Buterere murabona ururuzi ruca muri zone yanyu mutegeze kurukingira nta kuntu. Uno munsi twatanguye mwumvise ko twatanguye sivyo uno munsi gusa tugashimira amashirahamwe yashoboye kudufasha yashoboye gufasha ibikoresho byahawe byatanzwe. Ibikoresho rero nyakubahwa chef de zone mu bibungabunge murabe neza. Rero murazi ko umunsi wa kane ari umunsi ujejwe kukingira ibidukikije. Rero muzoze murakoresha kwa gatandatu bikorwa usanga muze murakoresha ibyo bikoresho kugira mubandanye mukingira ururuzi ntiruhavire kubonona ibitari bike ngaha. Rero nkashimira mwese abanyabuterere mwitavye iki gikorwa nkabashimira cyane kandi mvuga nti mubandanye sijya ntibandanye ntibibe bihereye aha kandi dusaba amashirahamwe n'ayandi nterakamo ayandi atashe kuba ari hano abyumve aze gufasha ayizone kuko murabona ko ibiza bijanye n'imyuzurira yononye imyuzurira yononye amazu n'ibintu by'abene gihugu ngaho Buterere. Nkabatera kamo rero kuzana ico bashoboye bafashe kugira dukinge koko ururuzi Kinyankonge ntubandanye rugira ibyo bwononye. Rero nkaba ndabakengurukiye kandi nsaba yuko twese tuja hamwe kugira tubandanye dukingira isi yacu na cane kugira dutere imbere muri yambona kazoza y'igihugu cacu, igihugu cifashe 2040 igihugu giteye imbere 2060. nkaba ndabakengurukiye ndabashimiye Imana ibampezagire mu General Major Ndikumana Roger arongoye igisata cyo gukinga mu gihe cibiza n'isibe yamenyesheje ko ibikorwa vyaranguwe ari kugira hagabanywe amangenge afatiye kwihindagurika ry'ibihe n'ayafatiye kubiza n'isibe no kuduza imibereho y'abene gihugu. Ndi n'umunezero ntangere wo gushikiriza iri jambo muri uno mwanya turangirije ko bikorwa rusangi muri uno mwonga w'uruzi Kinyankonge hano muri quartier ya Buterere ya kabiri B muri zone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Kino gikorwa duhejeje kurangura kirengeye umurimo usanzwe wo gusibura no gukomeza inkombe z'ururuzi kirimwo kwiyemeza twese hamwe no gukomeza ingamba zo gukomeza kwinanata kw'abanyagihugu mu guhangana n'amangenge afatiye kwihindagurika ry'ikirere eka
n'ayafatiye ku biza n'isibe. Ibi bikorwa byahuje abajejwe intwaro, abahinga mu byo gukinga no gutabara mu bihe by'isibe n'ibihe by'ibiza, amashyirahamwe y'abagira neza n'ay'abenegihugu, abafatanyabikorwa mu by'ubuhinga no gutanga uburyo, hatibagiwe abenegihugu ba komine Ntahangwa na cyane cyane abo muri zone Buterere. Ariko rero ikirenze ibi bikorwa byaranguwe ni intambwe ikomeye cyane yo kugabanya amangenge y'ibiza no kuduza imibereho y'abenegihugu ba zone Buterere. Yaratumenyesheje ibintu nyamukuru bihanze uruzi rwa Kinyankonge n'ivyokorwa kugira bakingire urwo ruzi. Aca avuga n'akamaro k'ivyo bikorwa rusange bari bahejeje kurangura n'ivyo bashitseko. Mwomenya ko yasozereye ashimira abitabiriye bose ivyo bikorwa hamwe n'abafatanyabikorwa. Uru ruzi kandi ruhanzwe n'ibi bikurikira: iyo nonekara ridasanzwe ry'inkombe z'urwo ruzi rihabwa umuvuduko, urwo ruzi rihabwa umuvuduko n'isuri hamwe n'iyongerekana ry'ubucafu buva mu maplastike n'ibinyabuzima. Iyongerekana ridasanzwe ry'amazu yubakwa mu kajagari hamwe n'ibikorwa by'uburimyi kuri urwo ruzi byongereza ubucafu. Ubucafu buva mu mahinguriro no mu mazu butabwa muri urwo ruzi bikonona amazi yarwo, bigira ingaruka ku bwiza bw'amazi no guteza ingaruka ku buzima ku benegihugu bo mu Buterere. Imyitwarariko y'abenegihugu bo mu Buterere ijanye n'imyuzurira yama yisubirije buri mwaka igahabwa inguvu n'iyuzura ry'ibicafu muri rwo. Ibura ry'ingingo zo kurinda urwo ruzi nko gutera ibiti ku nkombe zarwo no kubaka ingomero zo kugabanya umuvuduko w'amazi yarwo, ni ngombwa gushimangira gutanguza imigambi yo kurwanya umwanda no gushira mu bikorwa gahunda y'iterambere riramba yo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Mbere ibyankenerwa byose byokorwa n'ibi bikurikira: gutunganya neza no gukingira inkombe z'urwo ruzi birakwiye kwihutirwa, gutunganywa neza iby'inkombe zose z'urwo ruzi biciye mu bikorwa byo gutera ibiti no gushiraho gabion kugira ngo bigabanye isuri no gukumira imyuzurira. Kurwanya ubucafu, gushiraho indinganizo yo kwegeranya no guhingura ibicafu bikomeye n'iby'amazi n'ibyankenerwa. Amategeko akomeye ategerezwa gukurikizwa ku banyanyagiza muri urwo ruzi ubucafu buvuye mu mahinguriro no mu mazu y'abantu. Kwigisha abenegihugu uburemesha kiyago butegerezwa gukorwa butumbereye guhimiriza abenegihugu kwitwara neza ku bidukikije na cyane cyane mu kugabanya ubucafu mu ruzi. Guteza imbere imiyoboro y'amazi no kuyisukura. Imirimo yo gufata neza buri gihe imiyoboro y'inzuzi irakenewe kugira ngo ugabanye ubucafu no guteza imbere amazi asanzwe. Gushimangira imiyoborere y'ibanze, birasabwa gushiraho komite ishinzwe gukurikirana ihuza inzego z'ibanze n'abantu b'impuguke mu bidukikije n'abenegihugu mu ntumbero yo gucunga neza inzuzi. Akamaro k'ibikorwa rusange: uyu munsi dushobora tukishimira ibikorwa duhejeje kurangura. Iki gikorwa cyakozwe mu ntumbero yo gutunganya neza amazi y'uruzi Kinyankonge bitewe n'ubwitange bw'abenegihugu, abayobozi b'inzego zibanze, amashirahamwe ategamiye kuri leta, abahinga n'abafatanyabikorwa mu by'ubuhinga no gutanga uburyo. Twashoboye kurangura imirimo myinshi y'ingirakamaro: gutunganya inkombe z'uruzi, gusukura imiyoboro y'amazi, kubaka ibikorwa remezo byo kurwanya imyuzure ndetse no gukangurira abenegihugu kumenya ingaruka z'ibiza. Ibi bikorwa bitwemerera gushimangira umutekano no kugabanya ingaruka ziterwa n'umwuzurira, ndetse biranashimangira kumva ko
umwene gihugu turi kumwe twese bishoboka. Mu gusozera arashaka gushimira bimwe byimva mutima abantu bose bagize uruhara bakaza ngaha mu buryo ubucanke bundi kugira ngo iki gikorwa gishikweko. Turashimira kwitanga no gufashanya kwateye intambwe nini yerekeza muri kazoza keza kandi karamba ku banyagihugu ku bene gihugu bo ngaha ku Buterere mu gisagara ca Bujumbura. Ngendakumana Omar umunyagihugu wo mu Buterere amenyesha ko ugo ruzi rukunda kuzura amazi avuye mu yandi makariti ahanamiye igisagara ca Bujumbura kuko Buterere iri hasi, agasaba leta ko yobubakira ugo ruzi mu buhinga bugezweho. Imvura ivuye mu Gatunguru isamiranga mu zone yacu ya Buterere, Kamenge hariya mu Ngagara, Carama, Rubirizi, amazi yose yiyo azamnanga iwacu muri zone yacu ya Buterere. Mwako Buterere hasi nga ko mwebwe musaba yuko modushikanira iki kibazo cacu kwa muvyeyi wacu umukuru wacu w'igihugu Evariste Ndayishimiye agifate mu minwe atwubakirikira iki kinyankonge kive mu nzira, amazi abeneko bishere bizane nukuri hajya amazi niyo atuza amahoro nga abana barapfa benshi, abamama, ibintu byo bikagenda. Cyo twosaba nga ubona yuko ikibazo cacu twemerewe n'igihugu cacu cy'u Burundi yuko cogirwa gute cocigwa mu ngiro, batwubakire kinyankonge ubakwe kujya wace mu carte 10, amazi tuyasezerere burundu adatembera kandi mu bene gihugu umwe kishira kizana akajyama mu nzu yiwe agasinzira tukareka gutegwa amazi umwanya wose. Naho Ngendera Benjamin nawe yatubwiye ko baje gusibura uwo muserege kubera iyo imvura iguye amazi ava mu misozi aruhukira muri Buterere. Aca avuga ko uwo muserege wo kubakirwa kijambere kuko ngo ibikorwa vy'amaboko ntibihagije uravye urugero rw'amazi ahaca. Kubera hasivye cyane twaje kuraba ko cyo twokora kubera amazi menshi iyavuye za Carama za Gatunguru yose aruhukira muri Buterere kandi umufurege nawe arononekaye cyane. Hasabwa ingufu nyinshi cyane kubera n'umufurege utubakiye, ntabwo wubakiye ku buhinga bwa none kandi n'umufurege mutonya udashobora gutwara amazi bihagije kuko amazi yose ava hiyo mu misozi yose aruhukira muri Buterere. Buterere nayo iri hasi, rero umufurege ni muto cyane bisaba ubuhinga burebure. Ubwa mbere bwo ukwitanga kwa bene gihugu, ukwitanga kwa leta, bishobotse n'abagira neza bagafasha kugira ngo haboneke za mashini amapokre ashobora kwagura umufurege ukaba munini cyane, gutyo byo bavyiza cyane. Rero bisabwa ko leta y'u Burundi natwa bwaca bene gihugu ko twoshira ingufu hamwe kugira ngo tabe ukuntu wa mufurege wokogwa. Umufurege nturi kurakogwa ntibihagije, n'ibikorwa by'amaboko uravye uwo mufurege ingene umeze ntibishoboka. Abanyagihugu natwe twakoresha ingufu zacu ata mashini hari ntibikunda, kandi umufurege bigasabwa ko kubakirwa kijambere. Turasaba abajejwe intwaro, indongozi turongoye ku rwego rw'igihugu ariyo leta yacu y'u Burundi ko yogira ingufu zose ndetse bakanaterereza kugira ngo umufurege ukogwe, ko bisaba uburyo bwinshi, biharasaba n'imfashanyo kabisa kugira ngo umufurege ukogwe. Sibomana Patrice yatubwiye ko baje kugira basibure uruzi kinyankonge kubera rukunda guta inzira iyo imvura iguye, ariko nawene agasaba ko uwo muserege wo kwagurwa kubera ucamwo amazi menshi. Agahamagarira bene gihugu gukingira uwo muserege mu kubahiriza inkengera zabo no gutera ibibingo n'imisuna ku nkengera z'ugo ruzi. Byukuri imvura iguye murabona ko yateza kubandanya umuserege wayo mugabo yateye intumbero aramena mbere saho nyine gusa ntari haruguru harimwo ni henshi cyane. Ni kuvuga iyo imvura iguye maze akaba menshi ashaka intumbero akinjira mu mazu y'abene gihugu akonona imirima n'ibyo mu nzu byose, mbere n'abantu bagatekera inteke amaze kuna gutera mu mihana ava za Gasenyi Gatunguru niyo abana tugiye Buterere turi hasi nabo hariya bari hejuru. Kuvuga iyo imvura iguye imisi yose amazi yose ya Gatunguru hareza Gasenyi yose ahera muri zone Buterere. Ibikorwa cyane ntibyoroshe
bisaba ubuhinga bukomeye n'ibikoresho bikomeye nkuko ujya wa mbere yabivuze ndabona kugira ibintu bigende neza cyane gusumba ho leta canke abajije intwaro borondera canke bakazana imashine igafasha mu bwa mbere kwagura umuserege no kushira hasi uko hora kera ko kera ntiwangana nkuko kandi uburamutse kuba hejuru hanyuma ahantu hose hagi harononekara ku mpande bakahazibira kandi bakashabwira n'abene gihugu begerenga kugira ngo bubahiriza inkombe zino muserege cyane no gutera ibibingo n'imisuna kugira bazibire inkombe zikomera cyane gose ahubwo niyakenewe gose kandi apana nayo tubona yakera ya kijambere yubatse kuburyo amazi agenda no murindi mwinshi agashika mu kiyaga Tanganyika atakintu kiyazibiye kugira ngo abene gihugu baheme muri agace barimo turavye nkunga turi ubundi nako n'imihana ihegereye ubundi n'ikindi gihe bakashiraho n'amazu mugabo uno munsi gushira inzu ngaha ndafise uburyo bukwiye n'umuntu wawiroshe cyangwa uriko atemutahe wawe ica itwagwa Nzikwi Nkunda Alegisi nawe yatumenyesheje ko ico gikorwa bari bamaze iminsi bagitegura kuko ngo amazi yaramenye yongera aronona n'imirima y'abantu agasaba abajeje intwaro ko bobafasha hagakorwa n'imashini ngo kuko ibikorwa vy'amaboko gusa bidahagije. Ibikorwa turiko turakora bifise akamaro kanini na cyane ntanguriye muri komine mutumba dutwagwamo Buterere na quartier ya gatatu n'iteka Ntangere kuko ni ibikorwa by'iterambere ni ibikorwa by'igihugu bisanzwe bihimirizwa ku munsi wa gatandatu ku muntu uwo ari we wese ashobora kugira icyo aterera mu bikorwa by'iterambere by'igihugu. Aha muri umwonga twahisemwo kubera cyari igikorwa cyari kiraye cyari kimaze iminsi amazi yaramenye amenera umusozi aronona amazu aronona imirima y'abantu ivyo byose rero tumaze iminsi tubibona ariko wari umunsi wo kugira ngo dushobore kwikazanura tuze tuhakore kugira ngo amazi tuyahe intumbero ashobore guca aho yabwirizwa guca. Aya mazi y'imvura iguye kuva na kera araturuhisha kuko dufise ikibazo c'akakuzi kitwa Kinyankonge katarakorwa iyo rero kuzuye amazi ararengera ugasanga arononye ibintu bitari biki nico gituma uyu munsi twahisemo kugira ngo tuhakenyerere turabe ko twahakora kandi turahakora. Ego ico dusaba abajejwe intwaro turasaba inguvu kugira ngo badufashe kanatsinda igikorwa mubonye namwe ni igikorwa kitoroshe mbere turanasaba yuko abajeje intwaro bodufasha habonetse nk'imashini ikaza gusahiriza kuko twabonye ko ibikorwa by'amaboko y'abanyagihugu bidakwiye ariko imashini ibonetse ko barakarusho kugira ngo ibikorwa tubirangize hakiri kare. Barampora Beatrice nawe yari yitabiriye ivyo bikorwa yaratubwiye ko igikorwa co gusibura uruzi Kinyankonge ko bitoroshe ariko ko bazoza barakora bukebuke. Aya mazi araturuhije gose yiguye turara ntibuce. Rero uno munsi twashimye kuza ngaho kugira ngo turabe yuko hari ico twoshobora kugira ngo dusahirize amaboko dukore turabe yuko imvura ije yoshobora kubandanya inzira agenda. Uno munsi rero twaje ndabona ko twitavye turi benshi ariko nubwo turiko turakora murabona yuko araho tunanirwa bikanka yuko dushobora gukora ivy'inguvu zacu zishoboye ariko muga twagerageje nibaza yuko nitwabandanya uko turoza turazibira bukebuke ariko urabona ntibigenda neza nk'uko tubishaka. Iyo imvura iguye aya mazi arasimba akinjira mu mpangu inzu zikabomoka ibintu bikononekara byinshi yego abantu tukaberabera tukabura aho turyama yego namwe muhora mubibona ngira kenshi iyo byabaye. Ico dusaba turasabye yuko boshobora kudufasha bakadufasha nk'abavyeyi kugira ngo dushobore kuronka ukuntu twoshobora kuryama bakadufasha ikintu cyoshobora gusahiriza Kinyankonge kiraturuhishije cyane. Inshuti namwe bagenzi mwariko muradukurikirana aha niho ikiganiro cacu umutekano cuno munsi kigarukiye naho gutaha. Gahugu kanje keza nakunze kama kumutima uri gatoyu
bufise ubutore